Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu muriko murabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Numwe tugiye kubageza ko amakuru ariko aravugwa agezwe ko muri kano kanya ga mu gihugu cy'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye. Ikaze murano makuru wowe ukurikirana amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure uri nga mu gihugu cy'u Burundi, mu buseruko, mu bumanuko, mu buraruko, mu burengero. Abakurikirana amakuru n'ibiganiro vyacu bari mu bihugu bigize umuryango w'akarere ka Afrika y'ubuseruko, mu makungu ya kure ndetse no ku mugabane wa Afrika. Murano makuru ni vyinshi tugiye kubabwira ku mitahe yoba igiye gushirwa ahabona. Iyi ikaba ari mitahe ifata ibindi bihangange. Ni nyuma yaho General Alengiyome Bunyoni yasohorewe ibohero rikuru rya Ngozi hakemurirwa mu ibohero rya Gitega. Yimuwe yasohowe ibohero rikuru rya Ngozi hajanywe n'umukuru w'igipolisi mu ntara ya Ngozi, umukuru w'iperereza mu ntara ya Ngozi be n'urongoye igipolisi mu ntara z'uburaruko. Acimurwa ku ibohero rya Gitega naho hari umutekano waho wari wongerejwe ku rugero rudasanzwe. Alengiyome Bunyoni hacimurirwa mu ibohero rikuru rya Gitega, iryo bohero kandi hahise hasorwamwo Colonel Desire Uwamahoro yari ari mu mugambi umwe na Alengiyome Bunyoni. Colonel Desire Uwamahoro we yinjijwe ibohero rikuru rya Ngozi. Ivyo bikaba vyarabaye nyuma yo kumvirizwa na Chambre de Conseil muri sentare na Hinyuzwa. Undi yari kumwe na Desire Uwamahoro yari Kome Niyonsaba Karumwe engineer warajejwe inyubakwa za Alengiyome Bunyoni. Nkuko narimbi babwiye, hari abindi bihangange navyo kuri ubu vyoba bigiye gufatwa. Imitahe yavyo gufatwa nayo ikaba vuba igiye gushirwa ahabona. Utese ivyo bihangange ni ibihe? Uraza kumviriza mwidonido yano makuru. Ni nyuma ayo makuru yagiye ahabona inyuma ya Colonel Desire Uwamahoro yajanywe mu ibohero rikuru rya Ngozi, ariko agashirwa mu cyumba gisanzwe ntashirwe mu cyumba Alengiyome Bunyoni yahora abamwo muri iryo bohero. Ni mu gihe Alengiyome Bunyoni we havanwa Ingozi yimurirwa mu ibohero rya Gitega, yajanywe muri kimwe muri vya vyumba bibiri vyahora vyubakwa n'abakozi b'ikigo kijejwe inyubakwa Obuha, bahagarikiwe na bamwe mu bakozi ibiperereza nga mu gihugu cy'u Burundi. Kuri ubu rero hari ibibanza bitegereje abandi bazovyinjizwamwo. Hari kandi n'abandi bategerezwa kuzojanwa mu ibohero rikuru rya Mpimba, ariko ivyo vyose bikaza kuba ari uko ingingo ivuga niba Alengiyome Bunyoni ashobora kurekurwa akaja yitaba sentare ari muhira iwe ishizwe ahabona, canke se niba arakomeza kuja yitaba sentare apfunzwe. Utese vyoba vyifashe gute? Vyose ntuze gucikwa, vyonda subscribe canke sabone kuri hotero wafyo kugira ngo utoje ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro dushikiriza kuri no mbonesha kure uri mu bambere. No Muhuza TV, ikaze mwidonido yano makuru. Inyuma yaho Alengiyome Bunyoni yagirijwe ivyaha bitanu, harimwo icaha cyo guhungabanya umutekano w'igihugu, guhungabanya ubutunzi bw'igihugu no kwiha inyungu atarekuriwe, akongera ko kandi icyaha cyo gutunga ibigwanisho atarekuriwe no gutuka umukuru w'igihugu. Hari ibihangange vyari mu kwaha kwiwe navyo kuri ubu bigira bifatwe. Utese ivyo bihangange biri hehe? Mwarumvise indyane zimaze imisi zibonekeza mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, harimwo bamwe mu barongoye uyu mugambwe ndetse na bamwe bari mu nama nshinga amateka batemeye ko Alengiyome Bunyoni akurwa ko ubudahangarwa bwiwe bwose kugira ngo azoburanishwe vyoroshe. Ingingo yafashwe n'umukuru w'igihugu nuko Alengiyome Bunyoni agomba kumvirizwa ndetse kandi urubanza rwiwe rugatangura vuba bidatinze, aho bamwe bavuga ko ivyo yagirizwa biramutse bimuhamye yozofungwa yozokatirwa umunyororo w'imyaka 30.
Alain Guillaume Bunyoni acungurizwa mw'ibohero rikuru rya Gitega, benshi bari bazi yuko agiye kuribanamwo na Colonel Desire Uwamahoro. Uyu Colonel Desire Uwamahoro nawe akaba yari mu ruhande rwa Alain Guillaume Bunyoni, akaba ari we yararongoye igipolisi kijejwe kurwanya imigumuko mu gihugu, ndetse akaba ari nawe we yari kuba ahagarikiye operation kurasa Perezida Varisito Ndayishimiye kugira ngo nyene Alain Guillaume Bunyoni ashike ku butegetsi. Kuva Alain Guillaume Bunyoni abogojwe mu mabanga y'uko bo mushikiranganje wa mbere nga mu gihugu c'u Burundi, yagumye mu gacerere. Nta sanamu yiwe nimwe yigeze ifatwa inyuma y'ibogozwa ryiwe, nta kimenyesha makuru na kimwe yigeze ayaga naco, uretse inkuru zagenda zimwandikwako. Biravugwa ko kandi Alain Guillaume Bunyoni agikurwa muri aya mabanga ngishavu ryamurenze, ari naho noneho yafata umugambi wo kuzoirika ubutegetsi bwa Perezida Varisito Ndayishimiye, ariko abifashijwemo na bimwe mu bihangange bikomeye mu nzego z'umutekano no kwivuna abansi. Imitahe ibiri yo gufata ibindi ibihangange bibiri bikomeye cyane, kimwe kikaba kibarizwa mu rwego rwo kwivuna abansi, kirazwi cyane ariko izina ryacu yari yashirwa ahabona. Uyundi nawe akaba barizwa mu mugambi uri ku butegetsi CNDD FDD. Aba rero nibo bompi bazigaburamwo, umwe aja mu kibanza c'Ingozi cahora gipfungiwemwo Alain Guillaume Bunyoni, ndetse n'undi azoja mw'ibohero rya Gitega asangayo Ubunyoni. Abandi bato bo bakazojanwa mw'ibohero rya Mpimba. Igituma ngo rero hari umwe azojanwa Igitega undi akajanwa Ingozi, no kugira ngo aba bompi nyene batazogira aho bahurira. Twibutse ko kandi ivyumba bibiri vyubatswe mw'ibohero rikuru rya Gitega, harimwo icumba kimwe Alain Guillaume Bunyoni arimwo kuri ubu, imiryango yaho atana hamwe ihurira. Hakaba harimwo kandi inkuta zibigaburamwo kandi zikomeye cyane. Muri abo babiri rero bazojanwayo, hari iyindi mirwi iri inyuma yabo, abo nabo baracakorwa ko amatohoza nk'uko amakuru y'ibanga dufise avyemeza. Alain Guillaume Bunyoni agifatwa muri uyu mwaka, inyuma yo kumurondera iminsi itari mike, yarafashwe haraburizwa igufa ndetse aranakubitwa, ivyatumye atanga urutonde ruriho amazina 28 y'abihangange bikomeye cyane vyari mu mugambi wiwe wo guhirika ubutegetsi bwa Perezida Varisito Ndayishimiye. Nkuko nabibabwiye, benshi bategerezanije igishika kuraba ico sentare nahinyuzwa iri butangaza nyuma yo kumviriza Alain Guillaume Bunyoni, kuko yumvirijwe mw'ibohero rikuru rya Gitega. Sentare nahinyuzwa nyuma yo kumwumviriza vyatangajwe ko ingingo izagushirwa ahabona amasaha 72 inyuma yo kumwumviriza. Mbere vyatanguye hari amasaha 48, ariko baza gutangaza ko ari 72 vyashizwe ahabona n'ikimenyesha makuru c'Abongereza BBC. Ico gihe Bunyoni yumvirizwa, umutekano w'ibohero wazindutse ukingiwe bidasanzwe, ndetse kandi igifisho c'abapolisi cari gikikuje ibohero. Ibikorwa vy'ibohero vyose vyari vyiriwe bisa n'ivyahagaze. Sentare nahinyuzwa yari igiye kuburanisha Alain Guillaume Bunyoni ku kijanye n'uko yobandanya aburana apfunzwe canke akaburana yidegemvya. Bunyoni we akaba yari yunguruje ingingo ya mbere. Vyari vyitezwe ko ingingo yiwe iza gushirwa ahabona vuba bidatinze, ariko nta gishasha ngo citezwe, kuko inguvu leta yashize mu kumwubakira agasho kadasanzwe mw'ibohero rikuru rya Gitega, bigaragara ko ngo leta ya Perezida Varisito Ndayishimiye iteguriye kurekura Bunyoni. Abasangiye dosiye na Bunyoni bose bo bari baburanishijwe muri sentare nahinyuzwa, bo bakaba bari bajanywe i Bujumbura, harimo Colonel Desire Uwamahoro nk'uko nabibabwiye yajanywe mu ibohero rikuru rya Ngozi, harimo Colonel Samuel Destino Bamfumukeko na Kome Niyonsaba, ndetse na Melchiade Nduwimana n'abashoferi babiri ba Bunyoni. Bunyoni ibyaha vyose rero akurikiranwa ko biragaragara ko ari ibyaha biza kumugonga, kuko ngo yagiye anakora vyinshi bitandukanye mu kuburabuza ingingo z'umukuru w'igihugu, kuko ari nawe yarafise urudandazwa rw'igitoro mu minwe yiwe. Akaba
kandi yari afise imitahe mu mashirahamwe atandukanye kandi yarashizemwo amahera menshi cane ngo nk'ihinguriro Braludi ndetse na Fomi n'andi yose. Mukaba mubizi kandi ko na Ziranotse ari mu yabira uruganda rwe rwa Fomi narwo rwoba ruburabuzwe ku isoko mu nyuma urundi ruganda rwa leta narwo ruzamukireko. Ivyo bihangange bibiri rero imitahe yabo